ni kenshi cyane uzosanga abantu bibaza ngo mbega amapeti y'igisirikare cyo Burundi akurikirana gute ushobora kumenya nimba umusirikare ari umujenerali canke ari umusirikare asanzwe. Mu bisanzwe abasirikare b'abarundi bagabuwe mu migwi itatu mikuru. Wa mbere bugizwe n'abasirikare bato abo bahoze bita mu gifaransa ba homme de troupe, ariko ubu babita ba homme d'or. Mu rwego rwa kabiri rugizwe n'ibisongerezi by'intwazangabo abo bita ngo ni abasuz-officier. Mu rwego rwa gatatu nabwo rugizwe n'intwazangabo bita ba officier, ariko mu mugwi w'aba officier nawo urimwo iyindi migwi itatu. Umugwi wa mbere wo mu rwego rw'aba officier ugizwe n'aba officier subalterne. Umugwi wa kabiri nawo wo mu rwego rw'aba officier ugizwe n'aba officier supérieur. Mu mugwi wa gatatu nawe ugizwe n'aba officier généraux, ariko wibuke ko ari mu rwego rw'aba officier. Kugira ngo rero uzobone ko umusirikare ari mu rwego rw'aba officier supérieur, uzosanga ku mapete yabo agira akarongo kamwe munsi y'inyenyeri. Ku ba officier subalterne ho uzosanga atakarongo gahari. Ku mapete y'aba officier subalterne pete rya mbere ni sous-lieutenant rifise inyenyeri imwe itagira akarongo munsi. Ipete rya kabiri akabiri lieutenant rifise inyenyeri zibiri atakarongo munsi. Ipete rya gatatu ni rya capitaine rifise inyenyeri zitatu ariko atakarongo munsi. Ku ba officier supérieur hari ipete rya major riba rifise inyenyeri imwe n'akarongo kamwe munsi. Irikurikira kandi ni pete rya lieutenant colonel riba rifise inyenyeri zibiri n'akarongo kamwe munsi. Akurikira kandi pete rya colonel riba rifise inyenyeri zitatu n'akarongo kamwe munsi. Mu gihe rero uzobona umusirikare afise amapete ariko uturongo tubiri munsi, uwo azoba ari mu rwego rw'abajenerali. Kandi ikindi womenya nuko ayo mapete ndakobugiye ariyo anakoreshwa mu gipolisi, aho bitandukaniye nuko baca bongera Congo police, major de police, lieutenant colonel de police, colonel de police. Ariko kandi umukuru w'igihugu ni watanga amapete y'intwazangabo afatikanije n'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare, ariko umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare agira uruhara mu gutanga amapete yo mu rwego ruri munsi y'ipete rya general. Ku rwego rw'abajenerali nabwo ubwo bita ba officier généraux, urwego nabwo harimwo ubusumbasumbane bw'amapete y'abajenerali. Mu bisanzwe y'abajenerali bambaye impuzu z'imisi mikuru, amapete abatukura ateye ku ikoti. Mu zindi mpuzu nazo zisanzwe bayambara ku rutugu ashobora kuba atukura canke asa no guhatsi rubisi, ariko inyenyeri n'utundi tumenyetso tuba turiko dusangana nk'inzahabu. Kugira rero uzobone ko ari umujenerali ku mapete yiwe munsi haba hari uturongo tubiri, mu gihe mu bandi basirikare batari mu rwego rw'abajenerali usanga kakarongo kamwe canke atagahari. Ipete rero rya mbere abajenerali bahera ko ni pete rya general de brigade riba rifise inyenyeri imwe n'uturongo tubiri munsi. Irikurikira ni pete rya general major riba rifise inyenyeri zibiri n'uturongo tubiri munsi. Irya gatatu ni pete rya lieutenant general riba rifise inyenyeri zitatu n'uturongo tubiri munsi. Ipete rya kane ni pete rya general riba rifise inyenyeri zine n'uturongo tubiri munsi, ari naryo risumba yandi yose hano mu Burundi. Mu gisirikare cyo Burundi iryo pete rikaba rifiswe na general Prime Niyongabo wenyene, akaba yarironse tariki imwe yo kwezi kw'indwi mu mwaka 2020. General Prime Niyongabo akaba ari nawe mukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare cyo Burundi, chef de la défense nationale du Burundi. Nkibisanzwe ni Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa. Ico ndagusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi, waheza nkakubwira ivy'amatwi yawe atigeze yumva handi. Uwe gusa ntiza amatwi ngira ico nkwibwirira kubijanye n'igisirikare cyo Burundi. Tunarabira hamye ibikoresho by'intambara Burundi bwo babutunze bimwe bidasanzwe. Ni byinshi cyane uza kumenya ku gisirikare cyo Burundi. Mu gihe ububirigi bwari bukoronije Burundi bwakumiriye abarundi kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi, ahubwo babategeka ko bivanga n'abasirikare bavuye mu Rwanda hamwe n'abandi bake b'ababirigi. Ibi byakozwe mu gihe u Rwanda n'u Burundi habura gato ngo bibe igihugu kimwe cyitwa Rwanda wundi, kandi haca haza n'abasirikare bake bava muri Kongo kubera ko Kongo nayo yari koloni y'ababirigi babita gendarmerie. Abo bagereranya n'igipolisi c'ico gihe, ariko kigakora ibikorwa bibiri, cakora ibikorwa by'igisirikare kikongera kigakora ibikorwa by'igipolisi. Rero babita ngo ni mina. Twegeye imbere gato ubwo Burundi bwari bumaze kuronka intayo yo kwikukira, no kuvuga guhera ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1965 igisirikare cy'u Burundi caciye citwa FA, no kuvuga force armée, kugeza ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1967 igisirikare cy'u Burundi caciye citwa FAB, no kuvuga force armée burundaise. Inyuma rero yuko binjije abajandarume mu gisirikare cy'u Burundi kiyobowe na Major Albert Shibura, mu nyuma ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu Kapitene Komando Thomas Ndabemeye yaciye ayobora igisirikare cyo Burundi. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 2017 ni igisirikare cyo Burundi caciye citwa FDNB, la Force de Défense Nationale du Burundi. Ariko dusubiye inyuma gato ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 2012 niho Prime Niyongabo yasubirira General Major Godefroy Niyombare. Ico gihe Prime Niyongabo yaragifise ipete rya Lieutenant General. Ariko kandi sinoheza ntababwiye ko ibi bikoresho bidasanzwe igisirikare cyo Burundi gifise abantu benshi bashobora kuba
baba batari bazi. Hari igikoko c'ikimodoka kidasanzwe habe na gato citwa MRAP, mine resistant ambush protected. Iki kimodoka ndakubwije ukuri nta giturikana kimwe cova kigiturikije. Iki kimodoka rero bagikoze ku buryo gica mu mamine n'ibiturikana yagira ico kiba na buhoro buhoro, nta misire yopfa kugituritsa. Kiba gikozwe mu vyuma vy'umutamenwa ku buryo abarindane baba bafise umutekano ukwiye. Ibi kandi biri mu bwoko bw'amablende. Iki kimodoka kimwe conyene gishobora gupima ibiro birenga 14,000, no kuvuga toni 14. Urumva ko kiba kiremye cyane ku buryo atakintu copfa kugihungabanya, kandi gishobora kujamwa abantu bari hagati ya 3 na 10. Hari kandi n'ibikoho birasa kure cyane bita toward artillery Uburundi bufise. Uburundi kandi bugira n'indege z'intambara harimwo nizo bita Mi-24 Hind, nigeze kuzivugako. Hari kandi n'ibimodoka birasa amaroketi bita ngo ni rocket projector. Hari n'ibindi bikoresho by'intambara nk'ibimodoka biri mu bwoko bwa blende byitwa APC, Armored Personal Carrier. Ni byinshi cyane, ariko reka tuze tubigaruke ko mu kiganiro gikurikira. Ico usabwa no kugumana nanje kuri iyi channel yamenya byinshi utazi. Aha uzogenda umenye neza ko igisirikare cy'u Burundi kitoroshe na buhoro buhoro. Prosper numa mu bitabo inshuti y'imyandiko niko nitwa. Ndanagusaba kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzozorahungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Ciao ciao. Igisirikare cy'u Burundi camye cerekana ko citeguriye gukingira abanyagihugu bakabaho mu mahoro, ariko kandi igisirikare cy'u Burundi cyamye cyitwa FDNB cyagiye kirahinduka